MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI. Mwe vyabagendeye gute ngo mufate amafaranga yanyu muyaremeke fundere? None ko umurengero w'iwacu umva twari kureka kumwizera gacona. Nubuko muriko muridoga kandi ari umurengero w'iwanyu. Urazisha cona. Erega twebwe twari tuzi ko atazodukorera ikibi nk'ico cyosisha. Ibyo tubizi kubaseruko. Ariko shacumba kuvaho nakubwiriye ko kizira gufatira abantu mu kivunga nubu nturavyemera. Reka shacondore. Vyahavuye bigenda gute? Oui? Funde ni wewe, karibu. Merci. Bonjour, umeze neza gari? Ego kabisa ndashima. Akazi niko mbona kampanye kenshi. Shawe ndakwizeye naho kuba kenshi gute. Bari ko kunani? Reka, urakoze kunyizera. Ndagufasha iki? Basha ndabona kana shushe basha ntushaka no gusamaza. Byakweri nyene waruje kunsamaza. No. Just ndafite umwanya kameme. So muna shaka mu mafaranga hari ikintu cyihuta nari nkeneye. Yego. Ubunyene? Nuko nta mafaranga nagendanye kuri jewe. Happy. Alice. Oya nawe nyamba ushaka urane heza. Donc wibaza ko ndikunda gusaba buhere ku mfuke wawe. No. Sorry. Je nari nibajije. Oya. Shaka mu mafaranga ngakuri kese. Muri kese. Yego muri kese go. Zane cyanditse nta kibazo nimba atari menshi cyanda yaguha. Cyanditse cyagute. Ukeneye kumenya monta nkeneye kwingana. Oya. Monta yo ndayibonera ku mpapuro abashefu bagusinyiye. Alice. Reka shakugorana. Abashefu bande? Abashefu bayizina. None ntabutsi. None waza ko nokura amafaranga muri kese ata autorisation funda. Aya. Naje actionnaire principal uko niko mbanza gusaba ivyo mwita autorisation. Bien sûr. Wewe uri actionnaire principal mugabo hariho na gérant. Donc ushatse kuvuga ko jewe no banza gusaba rusha gipe. Amategeko nuko nyine abitegekanya funda. Nanje nibyo kuna ko noca kubiri n'amategeko. Uko je sitavyumva. Bigenda gute ngo mwe na John mutinya baseruko. Oya. Panormal. Oya. Ntutinya baseruko ahubwo dukurikiza amategeko. Kashakura ngaho. Yego. Uribuka marandura kiribura amatari ngene ibintu byose yabihaye abaseruko. Ayo yari amategeko rero. Ego ndabizi ko hariho n'amatongo yaciye ayegurira abaseruko. None wumva bijya ntibyari bibabaje prima ku muryango w'abarengewe. Urazi kunyagutwawe ugasigara wifumbereje. None natwe nicyo ushaka ko dukora abaseruko. Bien sûr. Amwe nubona ko karakayo keza Imana yaduhaye ko kubasubiriza mu ndumane. None ndakubaze funde. Ibyo marandura yagiye abarengero we byarakuneza. None byo nezera gute kandi kakara gacinyizo. Wari kutuyumvira ko abaseruko nabo byo bababaza tubibagiriye. Umve nawe rero ibyo kurazana. Ndabizana nyene. Icyo utifuza ko bakugirira ntukakigirira abandi. Reka hakora amategeko kugira ko karenganya ugahere. Begi. Newe, nucumva niyo umuntu aramukije. Toya. Byakwe waramukije. Cyane wapfuye kwinjira nk'uwinjiriye. Eka data wanje je nararezwe ibyo nabyo nokora. Ewe, ahubwo narinzi muri kumwe na sheri wawe. Aho nawe cyo mako no fata kumvise. Naho uraruhamagara. Ewe ndabizi kabisa. Ego. Urabona ko utakindongera n'umwanya uko twicarana. None ugira ubuhereyo. Oya reka araje. Nakubesha. Iyo ndi kumera kanyiye. N'umwanya simbona ingene wagiye. Oya birumvikana kabisa. Ego kwe. Rega bavuga ngo uri mwijoro rito. Apana bisanzwe riraho wamuhungu. Nubumenga twokwibiraho turi babiri. Gusa atani inyoni zivuga. Ewe ndi mu rukundo gipe. Ewe urukundo rwagufatishije kabaye. Oya wapimo. Ibyo gufatisha byose. Oya mbona yuko biranci mu myanya y'intoki. Comment? Hewe nungone. Oya je nta nkuru mbishaka. Irika muri misi. Sigaye ninye ko tuba kumwe akanyenyeri wa Mungu. Kubera ndagerageza gukwepa uko bishoboka kose. Aho nukuri niko ndakubeye. Ukwepa akanyenyeri? No. Sha. Aho numva ari grave nguravuga. None uhejeje kumbwira kuba uri mwijuru rito. Uri kumwe nawe hama ngo gumumukoye. Ni grave nyene mu.
Erega wangu bigirira nakoze bikoma bimbuza amahoro. Uri kuvuga bimwe vya bwabwa. Yo. Nguma nshaka kubimubwira bikanga. Dafa pase ho. Nagira ndabivuge neza. Shagipe n'ingorane kwezi. Ingorane. Sha, ubu habonetse uwundi ashobora kuvuga ukuri ku byabaye. Suko. Kuvuga muri script ashikaho. Byaciye byunyuka. Urumva naho ntubimubwiye. Azururira kubimenya. Sha, aho no gufata ingingo kwezi. Reka. Sha, wibaza ko vyorishika mu. Oya biroroshe. Nk'ubu ndabimubwiye. Ntinya ko yoca mpiba. Wangu, nukuri ndagutahura. Ega ivyo bintu ntivyoroshe gipe. Wapi mu. Ndetse kubimubwiye. Azovyumva. Naho nyine ni kwa kundi azoca mpiba. Sha gipe. Nkuri vraiment je ndabibona uri muri situation itoroshe. Yoroshe wa mu. None nk'ubu naje sinumva ico wokora. Oya je namaze kwihebura mu. Oya, ndabimubwiye arampiba. Wazi ko nikunda kubesha. Kandi abyiyumviye naho ni kwa kundi. Urazi gipe. Reka dufate umwanya wo kwiyumvira ico wokora. Oya shato. Oya nukuri. Oya Kanyenyera rancitse. Reka kwihebura. Biraheze nukuri. Hewe kanye urarahiye nyine ko batakokerezaga ntibashawariye hehe n'umunsi nukuri nta na hamwe nariya gusa iyo nje ngahaje wa muri kurazimana ndateba nkagira n'isoni asiki uranyumvira ubwishime bw'uno mukobwa jira nzi nguru kurihuta vrem nihuta njahehe gashari honyene numva ntagishaka no gutumbera muhira sa ivyo navyo nibiki reka mbaze ngire commande kwanza dogo tugire poisson zibiri uzigire neza uranyumva kandi unyerutse nashaka yitonde ndabandataha hewe ivyo kuravuga nibiki unshaka gutaha home cyawe gumira gaha kagutwenga ari nukuri numva ntashaka no kubona na mama nshaka basi mvume ntahaya naryamye turabokanye ivyo nibiki cyese ndiko ndagutaha ne mwapfuye iki na mama wawe hari ikindi dupfa gasharise atari by'abagabo aha twarashwanye birakomera ngo nuko ntemeye itana mana yanje mama wawe kuri etane ukwicira mve wenda nakubwiye ko ashavura n'imitsi karanda tension ikaduga man none gabasha nkubu ntabona ko ukuze ari wowe kwihitiramwe ushaka yo ari ibyo narabibubwiye ntashaka nuko bimuca no mu matwi we abona ofete y'ubukono camvi rusangi nkaja hanze en plus ko turi n'amafamiye y'abagenzi yishakire mu diaspora 10 ariko mama wawe gama ega yewe nta wanka ibyiza kagutwenga utari mu diaspora rero sumuntu genda baze mama wawe je mwamurazi ko atari ndega arahonyeza mu kuguru none kirababujije ko muba wa boss ikimbabaza rega muri ivyo vyose yarisi nuko aca yongera ko agaca nanyagiriza ngo ushaka kumwica kubera na setari uranyumvira vretse uranyumvira donc udatwawe na etani aduce yiyahura ari ndakwiyahura ijya tension nyene izomwihitanira wenda kubwiye ko atanakimvugisha oya bizogenda biraherana bukebuke gusa urumva ko wowe yishakira ko itana mubera umukwe se tu asha nanje naho yosara naho yorara ko sinshobora kuja ku muntu nakunda ngo nikwera amatension ya mama yashakanye jamais erega na mama wawe nkumva hagenda babona ko ariho woheza ukabaho neza ari ndakubaza kumbe nawe wowe nukuvyibaza donc kuri kote ya mama oya mbwa ndazi ko bishobora kudugiriza tension mama wawe n'ubundi nakubwiye ko iguma iduga imanuka en plus aca hongera komana n'ivyakwinafise iyo nasaganiriza umva ko ari byinshi cyane shakanye ugarageze urabe ingene uwo muhoyahoya mama wawe ntumbaze vraiment umva sinzi ngene nobigenza mva ndi perdu franchement ndagigurira ngenda kwereka maze ndayishaje umuhimbi w'umusuma ndaje kwihurira ndase yabana yashaka urazi ko nagenda kurase bwo mu mutwe reka wahano wahinjiye gute none uribagiye kandi wamaye urufunguruzo ngo nshitse sindagusange nzoce niyugururira aba nkubagira umworo ubusa nibyo nari nshibuka none kuki wanje utambiye ho ndayenda kubikubwira ikinzanye nukizi ibi navyo nibiki izi ntunduguru mbona gahana ibiki
Queen. umva je ndimutse kandi ntugoroge numva niruhiye Queen uragatse kumvuga wewe narakubwiye ko ngaho udashobora kuhaba urafise amatwi cyane nawe ufise nanje narakubwiye ko atahandi na hamwe nshobora kuja nta ufise urafise amatwi canke nawe ufise wenyine Queen nije ukurabwira gutyo none wowe umbonera uri kurankaresaho none nufise inkonda sa niwashaka umviriza narakubwiye ko ngaho atakibanza ufise aha nafise nyeneho we ngaho nta kibanza uhafise rahira ivyo kutabimbwiye gihe wari kurampenda henda umugore ntiwaruzi ko umufise harya kitagi noshaka ndamushire hiye kinamurikana kubera wewe rero aho urivugana jewe hanashitse ico ngaha nta mugore ndahasanze kandi sindahapfa none utamusanze biswa ko atahari c'est pas mon problème ushaka ndakwereka ifoto rero ati foto gatoto kutayimanitse ava ngaha muri saro ngo ndamubone basi we rero fa kumenya ko ahari ibyo kumarika amafoto rero bikenewe rero umviriza deja tube clair uko nyene wamunyegeje azogume anyegeye nimbeba ntabyo nzi uko anyegera je m'enfou umva sinze ndamubone ngaha sinze ndamubone uvuze ngo Queen uraze kutisonera wewe muri twe nawe utisonera ninde mbe wiravye shaka ureke kwikarishasha aha ninje kandi sinsohoka point urahumbura sohoka turabiraba we nakwiye ko je nubatse nyarutse ahubwo rero urondera yujaje ureke kungora umva dayo kandi je ukabandanya umvuruga ndabitwara mu gipolisi umva ndakwitwarira Queen reka cyo tworosha ibintu tu me connais pas finalement tworosha ibintu noshaka tujyane kwizi ngwari dushiki jana hejeje kuvyorosha raba nawe rero unyorohereze aha Queen arahumye mu kurindira kumenya uko bizobandanya reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tuanze twibukanye akabazo kari kabajijwe ku bwa Condo ngo ivyo yaciyemwo muri kahise yaratahuye ko nabo basangiye umugwi harimwo abakora ikibi mbega ivyo Condo avuga namwe niko muvyumva intererano z'uno museka tuzihere kuri niyo ngabo Adala ava mu ntara ya Karuzi neza na neza ishombo ariko akaba twumviriza mu guca Kenya yagize ati turumvise ko Condo yatahuye ivya kahise akabona ko nabo basangiye umugwi harimwo abakuri kibi ati mu vy'ukuri nta nyambibura gahonzi ati kandi nta vyama vyera ngo de ati nkuko Condo abivugwa mu mugwi uyu cankuriya habamwe imvuga kuri canke inkozi z'ikibi ati kubw'ivyo dukwiye kwama duharanira amahoro n'umutekano mu kibani wacu ati ndetse aho turi hose haba mu mugwi canke mu muhari tutisunze ubutandukane bwacu ati canke ngo twite uwo tudasangiye umugwi umunyakibi ati kuko vyo tuma twubaka igihugu hamwe n'umubano iterambere rikagwira ati twese dufatanye mu nda na karengo hari amahoro ntiyabura amahonda reka bonaho tuje mu ntara ya Cibitoke muri commune Bukinanyana ku mutumba wa Gahabura aho James yaranyumviye yagize ati je numvirije amajambo ya Condo tuvyumva kumwe ati kuko icaha runaka gikorwa n'umuntu umwe ati ntabwo ari umugwi w'abantu ati kuko mu mugwi w'abantu hashobora kubamwo intungane ati nka Condo yamaze gutahura ukuri ati nayo funderi naharanira inyungu y'abanyarusangi bose uretse ko akokeza kugira asambura abasangira nawe aronka inyungu ziwe ati rero umujyambwa abomwa akitukisha ati nagitukisha umugwi avamwe ati ni nayo mvo amakosa muri kahise yakozwe na bamwe ati tudakwiye kuyubakira ko atahubwo dukwiye kuyibagira ati tukaba bamwe tukubaka igihugu ati kuko ariyo mpetse y'abakirimwo bose kandi ntaho twoshirana Ndayiragije Isaac nawe mu ntara ya Ruyigi muri commune Butezi ku mutumba wa Rugoti gize ati ndishigikiye cyane Condo ati kuko nkuko yabivuze ati nta mugwi w'abantu bakora inabi gusa canke neza gusa atahubwo nkuko yabivuze umuntu wese ati yo harugwa ku giti ciwe ati kuguma dufatira mu kivunga tuma twama hahandi atahubwo ku bwanje ko kwegera abo twita ko ari babi bakatuyagira tukamenya ico bagona ati kuko hari naho abo twita ko ari beza twosanga n'ifyisi zambaye agashato k'intama Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Jean Bosco Nshimizimana ava mu ntara ya Cankuzo muri commune Kigamba muri zone ya Gitanga yagize ati ku bwanje Condo ivyo avuga n'ukuri ati kuko ntiwoca ufukafuka ivyo ubona vy'ukuri ukeza kabi k'umuntu ukamugira uwera ngo nuko ari mu vyo musangiye canke muhuriye ko ati rero birakwiye ko abantu bose dukwiye kumenya ko ibibi canke amakosa atari ayabansi gusa no mu bagenzi inshuti zacu nabo habamwo abakora ibibi Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi muri mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niho mwatosomera akabazo ku gice muje gukurikirana akabazo nakagakurikira dufatiye ku kiyago ca Alice na Funderi mbega ibihe bigoye vya kahise vyotuma tubona abandi bo mu wundi mugwi nk'abansi
ndasubiramwo dufatiye ku kiyago ca Alice na Funderi. Mbega ibihe bigoye vya kahise vyotuma tubona abandi bo mu wundi mugwi nk'abansi? Akabazo murakumvise mukamufite ico mushikiriza mutwandikire kuri nimero mumenyereye ari 61 ubusa ubusa 913. Eka nawo wifuza kwironka igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 913 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cyari gice c'amajana 871 muri rwa rukurikirane rw'igikino murikira ukuri. Murakoze tuzoba dusubira. Cyari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.